Atafasha dukure nyarenga ngivyo ririko reba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndekugura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Mu Kirundi bati umukozi yamaberwa n'impembo. Ni muri iyo ntumbero umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yashimye kwishikira ku kivi mu ntara ya Ngozi ikomine Mwumba ku itonorero ry'Imurama. Iryo rikaba ryari rimaze igihe kinini ridakora kugira ngo atanguze mu gihugu cose ihemba ry'abarimyi bikawa ryisize ni umwaka w'2022 ushira umwaka w'2023. Yaboneyeho akaryo keza ho gushimira no gushikiriza agashiruka bute abarimyi bitanze kurusha abandi mu gushorera ikawa yabo ku matonorero ya leta yaba iyo mu mugwi wa mbere bita Serize A ndetse n'ibisogwa ku isizeni yo mu mwaka uheruka w'2021 ushira umwaka w'2022. No munsi ronaje kugira ngo ndabagaragarize ku izina rya leta y'u Burundi ibyiza byavuye muri uko kuntu gukorana neza na mwebwe bene gihugu. Twarasezeranye yuko atasizeni nimwe tuzosubira gucererwa mudahembwe. Turumvikana tuti mu kwezi kwa gatanu hazoba igice ca mbere c'ihemba. N'ubu nico kituzanye kandi tuje kubigaragaza ku mugaragaro yuko tuje kugurura isizeni y'uguhembwa igice ca mbere. Igice ca kabiri ni mu kumunani murabizi. Aha rero tuvyuguruye ku mugaragaro ku rwego rw'igihugu cose. Aka niko gakemanyi ka mbere leta mvyeyi leta nkozi yantekereye ngo ndabazanire. Agakemanyi ka kabiri twarayaze turavuga tuti isizeni iheze tuzosubira twicare abari muri kino gisata c'ikawa turabikawa abashoye ikawa bose hanze yuko bungutse cangwe bahombye. Twasanze twaragize amahirwe y'aba leta y'ababikorera utwabo igiciro twashoye ikawa yumye hanze cabaye igiciro ciza cane bose barungutse. Tuca tuvuga tuti mbe leta ninde? Erega leta ni mwebwe bene gihugu. Yamba leta yarungutse leta ni mwebwe. Tuca dushinga yuko ku muntu wese yashoye ikawa mu isizeni iheze 2021 ishiri 2022 abashoye ikawa nziza ku kiro nta numwe azoja munsi y'amahera y'inyongera amahera 100 ku kiro. Tuca tuvuga tuti ko leta rero ari umuvyeyi ari mwebwe. Eka mwebwe abashoye ikawa muri odeka muri leta tubongerereze ikiro tuzobaha inyongera y'150 ku kiro. Simwe mwita ibihumbwa muzoca muronka 75 ku kiro y'inyongera. Ngira ngo muca mubona yuko leta mvyeyi leta nkozi atari leta ije gupfukama mu ndabene gihugu ahubwo yategereye yuko ni mwebwe mugize leta. Akorona gakuru keza tubazaniye ka kabiri. Buramatari w'intara ya Ngozi ati amafaranga abarimyi baza kuronka ni menshi ariko ntibayasesagure. Intara yose ya Ngozi uno munsi gushika kuri no tariki ku maraporo twagiye turaronka ikawa zimaze kuboneka twabonye yuko ari toni zirenga gatoyi
imiliyoni 3. Murumva yuko turavye amafaranga guhera uno munsi aza kumeneka mu miryango, mu makomine, mu ntara yose, murumva ko ari menshi. Ni intara uno munsi, guhera uno munsi ni intara y'ababosi, kuko turavye amafaranga muza kuronka ni menshi cyane. Jewe nagira ndabaha impanuro muri kino gihe, murabona yuko ibintu hamwe n'ibintu bimwe bitanguye kuzimba. Birazimba ariko si ingorane yo muri iki gihugu cacu gusa, ni ingorane zo kwisi yose, ariko dutegereza kuvyifatamwo. Amafaranga rero muronse twagira tubabwire yuko mutegerezwa kuyakoresha mu kwiteza imbere, muyakoreshe mu vyankenerwa. Nivyo umuntu yabiriye akuya cyane cyane igiterwa c'ikawa, turabizi kuva ku kirima kugishikana kwihemba umuntu aba yakoze. Nitubabwiye ngo muce mutaha muraramukanya mukore ibishoboka, ariko amafaranga muyabikire kwiteza imbere, azobafashe mu bindi bikorwa, kandi muce muja kuyaziganya kugira azobafashe mu bindi bikorwa. Abenegihugu barishimira iryo hemba nako gashiruka bute. Igikorwa muri rusange igikorwa cyagenze neza kweri, turashimye rwose kubera tugize akamyamuneza, tukaba dutomboje, tukaba tubaye abambere barusa agafaranga. Twamaze kuruhira nazi ko ikawiravuna cyane. Muri make rero ubukene tuba tunabufise, tuyishora ngaha ntaho dufise tuyishora ku gisogwa kera barasya, ariko nta gisogwa dusya, tuba twarindire yose, tuba twayizanye ku itonorero. Tukongera tugashimira leta rero yaciye bishyiramo inguvu, iyo tuze turahembwa kare, kuko bwa mbere byaratebe ugasanga tugeze mu 7 mu 8, ugasanga umuntu yari akadeni bimugora kukishura. Ure turongeye turashimye, dushimira abantu bigoye kugira ngo batugururire ino zine, uko mu miseze kabisa byatugora, kaba tukayamura tukaburiye ko tuyishora. Umwaka weze byarabaye, turamurika turaburiye tuzijana, turazijana irugori, turazijana ku Mugomera, turabura ahirukira nayo tumira. Aha rero burya akanyamuneza ni keshi kubene gihugu twese, ego kabisa akanyamuneza ni kose. Cyo no hanura abarimyi no kuvuga ikawa bari barifashe minenegwe, bari barayifashe minenegwe, ariko ubu bari bakwiye kugira inguvu ikawa bagasubira bakayisubirako, ngira ngo urumva yuko leta iguma yiyongeza. Duhagashimwe kandi twari tuzi gutwiteza amahera 100 ku ikawa nziza, ariko baduhaye amafaranga 150. Aho nakanyamuneza kadasanzwe. Bari twiteze amafaranga 50 ku gisogwa, ariko baduhaye amafaranga 75. None umunezero udasanzwe. Niyo mpamvu rero dushimye cyane, dukengurutse. Turakengurutse ko turabona ko leta mvyeyi ntiyayaza amasigara cicaro, ati muvugo nujemo amafaranga umuntu nawugira icyo urya. Turabona ko kabisa itwicararika. Nakamwemwe keshi ntangere, kuko iyi zine yarimeze nk'iyahebwe guhera 1998 ntiyasubiye gukora. Bwa rero uca twumva igisata cya leta odeka baraduteye akamati, raba mukora iryo barabara kugira tuze tubatunganirize izine neza. Uca twumva nakamwemwe kubene gihugu bahurikiye bino tonorero ry'Imurama. Rero tugize gutya, uwa mbere uca twumva mu nama batubwira ati ubwo nyabuna bazoza guhemba igihembo cya mbere kuri izindi Murama, kandi hazoza kugururwa n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Turavuga ati rero bwa bundi rero Imana irasubiye kwibuka abenegihugu bashobora kuri station de lavage y'Imurama. Twumva nakamwemwe ntangere, namwe mwabwibone kuri visage y'abenegihugu, uriko urabaraba baranezerewe cyane. Naho uraye kunezerwa uravye nkuko nyakubahwa umushikiranganje abivuze, nta mwenegihugu yaronka udufaranga nk'utu yashora ibyo bitangwa n'amakashi, ntiyarangura umugambi. Mugandazi guhera uno munsi urase udufaranga ngaha ntabura umugambi acarangura, aragura nk'agatungwa cyangwa se yikanura mu bundi buryo butandukanye. Nakarusho rero ntangere dushobora twumva tunanezerewe cyane,
nk'akajya karusho bavuze yuko bagira baronka bashoye mu mwaka uheze ni igihombo ku bantu batashoreye ngaho bazishishije mu bintu wabo nk'uko nyakubahwa umushikiranganji yakivuze hari n'akamwemwe ntangere ndibaza uwo dusesa ku mutima twebwe abanyagihugu basanzwe bashorera kuri no tonorero ry'Imurama n'akamwemwe kabisa kadusha ku mutima ni nayo mpamvu twongera gushimira leta mvye leta nkozi yatwibutse ikongera igafata mu minwe igiterwa cy'ikawa burya twatewe iteka ntangere tuvyakire neza cyane uwo dusesa ku mutima n'iteka ntangere dutewe ngaha kwino zine yo ku mutumba w'Imurama twebwe burya twari twaranigiwe mu menshi Jesi nturuka kuno mutumba nuruka ku mutumba wo mu Gihama kera tugishoreye ikawa ngaha inka barazitsinda ngaha ugasanga bahabage nk'inka 12 muri rusange ariko rero twaragiye mu gahombo twumva ngo turiko bariko baragurira ku masite tuhindura ku masite hamwe badufata nabi ikawa neza turabona yuko umurimyi w'ikawa ariko arajoragirika hamwe mbere umenga ikawa yosumbwa n'ibiharage n'imyumbati mugabo twaranangiriye turavuga ati kumbure leta mvyeyi leta nkozi izotugarukirako leta nibona vyose nishoboye muri rusange ku giterwa k'ikawa twarageze ahantu ikawa tuyigurisha amajana 2 n'inoti y'ijana ukabura umuntu yo guha amafaranga ariko ubu rero turabona yuko ubu leta mvyeyi leta nkozi yatugarukiye neza kabisa ubu twasubiye kuba ababosi muri rusange twabaye ababosi ubu umurimyi yabaye umubosi si ibyo kuvuga ahubwo turashimye turakengurutse n'ukuri ubu amafaranga tugiye kugitakita umuntu waturonke icyo ufungura muri rusange n'ukuri burya igiterwa cy'ikawa hariho abantu bavuga ngo ikawa ngo kurima ibitoke ngo kurima imyumbati ngo kurima ngo ibyo biharage musirimu ariko umuntu azi ubwenge abona kuri agashishoza nukuri je naho bombwira ati rima ikawa yonyene jewe no kwirimira ikawa yonyene kandi ndabishoboye nukuri jewe simburi cyonja kubera ikawa murabona sa neza kubera ikawa jewe musanze hano nari naje guhembwa burya naryohewe gose kubera nyene mwengo mwatugendeye cyane kubera nyene urabona nahashitse hariho utiyumvire kuza ngaha tarose twashikana ngaha jewe naho narose dukana natuzanye kandi baratumpaye urumva rero utoba yarashoye nawe novuga ati nawe nakore neza nawe azashore nyene nawe azakare hano hantu je nshimiye uwo munsi irihemba ry'uwo munsi n'ukuri ndashimye niwo mfitiye akadeni ndagiye kumwishura nkuwa kamweme dufise ku mutima ntihagire uko kangana iyo zine yacu kuva aho yarimariye iminsi idakora twari twababaye tukabura abantu batugurira ikawa neza ariko rero ubonye aka karuso tubonye n'intangere ubu ndibaza n'uwo bayifise ahantu yameze areyegera neza ahita yirundira ku tubundubundu mpaka kugomba nawe nyine mererwe neza bimpaye ingufu nyinshi ngiye ku ubwo mbere zikawa yiwanze ubu zeno burya no kuyifumbira nakunda kuyifumbira nkagenda nkayifurura ngafata umwavu w'ikizungu nkagenda bambe w'ikirundi nkagenda nkaza ndasirako kugomba ndabe yuko nanjye no nkikawa nziza ubu rero mugabo ayo ndonse yose ubu reka ngende mfungure n'abana banje bafungure kandi ndaryohewe ndarishimye leta y'u Burundi kuko yatuzaniye ako gashimwe cicambere noshima turashimiye abarongozi biyumviriye ino zine yari yarahagaze kwakira ikawa abarimyi b'ikawa twazijana ku yandi matonorero ya kure kandi twe twari duhanamiye hano nyene hafi ico ni cyambere mbanjije gushima tugashimira n'ukuntu umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yumviriye kwino zine kuba ariyo yotangirizako guhemba twamushimiye cyane gose abarimyi b'ikawa turi n'akanyamuneza ku mutima Jambere na mbere ndashimira Imana yacu nziza yakoresheje leta yacu mvyeyi kugira ngo ishyiremo ingufu yo gutegura izine y'iwacu y'Imurama yari zine twakunda cyane ariko irononekara ku buryo bw'ibarabara
none rero turashimira leta yabishyizemo ingufu kugira ngo izine yacu yongere gukora kare na kare twaravunika cyane tuko tujana ikawa ku mazine ya kure twaracumukura gose nta kindi twovuga muri make n'amashimwe gusa abene gihugu barongera bagakebura bene wabo bagishorera ikawa yabo mu binywabi abashorera ikawa bacishije mu binywabi babwira yuko Imana yobarira mugabo bakazogaruka bagashorera ikawa yabo kwitonora rizwi n'amategeko ya leta kuko ako gahembo ako karusho ntibakaronka nayo mpamvu rero abakimvira icyo kimvira cyo gushorera ikawa baciye ku bintu cyangwa abandi babahendesha udufaranga tw'amakashi kabeza ndabateye akamo bibuke yuko n'abazoronka ako gashiruka bazokabura mugabo abashoreye ngaho bakaronse nobahanura ko boja gushorera ngaho kurezi ine yitonoro kugira ngo nabo baronka akarusho aho bagiye bashoboye ikawa mu kinywabi bagiye kumva yuko tugomba kuronka agasimwe nako bazoca bicuja ngo burya cyagiye twarahenzwe baca biyumvira ati saha cyagiye twarakubiswe ntituzosubirayo ega burya nabo nyene ntibazosubirayo twe turaryohewe kabisa nk'umuntu yifuza gushora ikawa hanze y'igihugu aca mu binwabi burya nyine arabihombeye nkanje ndi umwana nk'uko nkaba ndose ibyo bihumbi by'agashimwe agashiruka bute urumva leta ntakwitangiriye musitanteri wa komine Mwumba yarahimbawe no kubona ico gikorwa gitanguriye muri komine arongoye kubona batanguza ihemba hano jewe nka musitanteri wa komine Mwumba niteka twatewe hano muri komine yacu nziza ya Mwumba kuko twabonye yuko ari iteka ridasanzwe nacyo gituma abene gihugu bashimye cyane mwabonye ko baguma batwenga banezerewe turanezerewe cyane n'akanyamuneza kadasanzwe ko iri hemba iri sekeza ryo gutangura ihemba ryatanguriye hano muri komine yacu nziza Mwumba na cyane cyane kuri no tonorero rya Murama bahembwa amafaranga y'ikawa bari bashoye ku gice cya mbere ariko baca baronka n'agasunuzo kwirindi hemba twovuga yuko agashiruka bute rero bakarose nako nyene banezerewe cyane gose kuko benshi ntibari bakiyiteze kuko bamwe bavuga yuko bazoronka agashiruka bute k'amafaranga 100 ku kilo ariko nyakuba umukiranganje uburimyi n'ubworozi murabona ko yabatangarije ibidasanzwe ibyo batari biteze yuko agashiruka bute kabaye amafaranga 150 ku ikawa nziza ikawa z'ibisogwa nazo nyene hagiye ko amafaranga baca bagashiruka bute k'amafaranga 75 agira ko atera kamo abarimyi kwitaho ico gitegwa na rijya ikawa ariza n'amafaranga menshi azira rimwe ugereranije n'ibindi bitegwa abene gihugu no batera kamo ndababwira nti ikawa ko boyikorera neza cyane bakayikorera bakayitaho kuko naho usanga hari ibindi bitegwa nta bitegwa bishobora kuvamwa amafaranga menshi nk'ava mu ikawa kuko aha bahembwa amafaranga atari make umurimi ugasanga yarose amafaranga twabonye abarose amafaranga miliyoni abarose amafaranga arenga ni ukuvuga ikawa rero ni ingirakamaro ubu ndabona yuko bayijukiye cyane n'ingufu nyinshi cyane ndetse no kuzitera ariko bavuga bafise imihigo yo kuzitera ku bwinshi kuko ikawa yarose agaciro kadasanzwe ubwa mbere baronka amafaranga 500 ku kilo 4 ku kilo ariko 800 urumva ko atamuntu numwe atokorera ikawa yiwe umushikiranganje yarakengurukiye abarimyi ko basigaye bitaho ico gitegwa akongera agakengurukira abafashije kugira ngo ikawa ntishogwe hanze mu kinyegero twashaka rero dukengurukire mwebwe bene gihugu ko twabonye yuko ikawa mwarasiye kuyitaho cyane tunakengurukire n'abajejwe intwaro n'umutekano kuko baradufashije cyane gose na cyane muri kano karere kiwanyu kuko umenga ikawa sagaseseshwa rumuri mwarayijabukanye hajya hakurya ariko baradufashije kugira ngo babumvishe yuko aragahombo
abashoye ikawa mu kinwabi murumva aya mahera y'inyongera ntayo bazoronka barihombeje bongera bahombya n'igihugu twashaka tubasabe nyakubahwa buramatari nyakubahwa musitanteri bene gihugu ntihagire umuntu asubira gukora ibyo bikorwa bigayitse byo gushora ikawa mu kinwabi uwo muzobona muzoce mu mushengezi kandi kira noneho murabona ko ubu ikawa sigaye ari noro samahera kayemu muyibungabunge kukubera izo bafasha. Umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka aratubwira ico leta iri kwirakora ibicishije ku kigo Odeka mu kubaka amatonorero no mu gusanura ayasanzwe akora kugira ngo abarimyi boroherwe mu gushora ikawa yabo. Nkuko mubizi kuva leta kuri akarenge mu gisata c'ikawa haribonekeje ingorane ijanye nuko abari basanzwe bakoresha amatonorero y'ikawa amwe bayahevye ntiyasubira gukoreshwa kumbure kumvo zitandukanye bikaba vyatumye rero bene gihugu batama cyane bigatuma bashora umwimbu kure ndetse abandi nabo ntibanabushore ugasanga rero bakaba uhingurira muhira ugaca utakanovera akarumwe kumbura umwe usanga uri kurakoreshwa mu gushoka mu buryo butime n'amategeko mwe bitwa gushora umwimbu uciye mu kinywabi. Rero kuva leta yagera ko inakarenge mu gisata c'ikawa intumbero nyamukuru nuko tugerageza kunagura ayo matonero yose yari yarononekaye yari yarahebwe kugira ngo dusahirize abari tapfinyiza urugendo. Rero twarabitanguye mwabonye ko kw'itonero ry'Imurama muri commune ya Mwumba ijya n'intango twikubanana ni matonorero yari yarahebwe kugira ngo tube ko twoyasubiza ku kivi ashoye guseza bene gihugu. Muri ntumbero nyene mwana yuko umugambi wo gutera ikawa nyinshi uriko urakogwa ivyo bisabwa ko twitegura cyane kugira ngo nahama kawa zotonorerwa hategurwe. Rero turamaze kurondera ibibanza cyane cyane hafi ya matongo leta yaduha yo guteramwo ikawa kugira ngo hambavu ikawa twateye zizoheza zikora nkaho zitonorerwa hafi n'abanyagihugu muri ako gace nabo nyene bashobore kuronka bashorera umwimbu. Rero leta bije mu kigo Odeka iri ku kivi natwe twereza gufashanya n'abene gihugu n'amakoperative kugira ngo umugambi mwiza twihaye ushobore gushikwako abene gihugu n'igihugu bashoye kwaturira koyoko. Umushikiranganje yarangije ahanura abene gihugu kudasesagura amahera baronse ndetse abafashe kubyaza umusaruro irima gici rigiye gutangura. Leta ifise intumbero ivuga iti umunwa wose w'umwene gihugu uronka ico ufungura hamwe n'umufuko w'umwene gihugu ujamwe amahera. None munsi umufuko ni mutamufise amahera kayemu mumva tutavugisha ukuri ndabasavye aya mahera muzoyikenuremo mu kujana abana ku ishuri mugwiza umwimbu tugiye mu gihe cici mugura ifumbire mugura imbuto ici muri vyazemo umusaruro kandi nabonye yuko imyonga yose muri ko murayitegura. Numbero nyamukuru nuko mo kwiteza imbere ngo uwushaka umubira yamabanza kubira kuya kandi ngo ntawe ujya katamugoye. Umurimyi w'ikawa kugira ngo igipimo ciwe kimugirire akamaro nuko yo kwitanga akitwararika kugikorera ni naho kimusubiriza mu ndumane maze umufuko ukaronka amafaranga na wa munwa ugashikirwa n'ico ufungura. Ashafasha dukure nyarenga n'ibyo ribikorera reba nayo ngirukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikugura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.